Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri w'igenekerezo rya 22 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikiye uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza ndetse nawe udukurikiye uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho uherereye. Nkawe udukurikiye uri mu gihugu c'u Rwanda ndaguhaye mwiriwe neza ndetse nawe udukurikiye uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, mu gihugu ca Kenya na Tanzania mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibakusanyiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'ubutunzi, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'umutekano ndetse n'igisata c'uburimyi n'ubworozi, hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi ata na kamwe kavuyemwo, namwe nyene mukabikurikira vyose ku gihe. Ico utegerezwa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'ano makuru ku mwanya ku mwanya. Buramatari w'intara ya Muramvya yahejeje gushikana kuri konti amafaranga ya ya mifuko y'isima 290 yategekwa kuriha n'umukuru w'igihugu. Nk'uko bihejeje gutangazwa n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi ku rubuga rwavyo rwa X rwahoze rwitwa Twitter, buramatari w'intara ya Muramvya yashikanye mu kigega ca leta kw'ikonti ijako amahera yagarujwe, amahera aciye imifuko y'isima 290 yategetswe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ko ategerezwa kuyiriha kubera yasanze yarononekariye mu bubiko. Iyo mifuko y'isima ingana n'290 yarononekaye ikaba yari igenewe kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru mu ntara ya Muramvya. Mu rugendo yari yagize kuri uwu wa gatandatu muri iyo ntara, Evariste Ndayishimiye akaba yari yategetse buramatari kuriha iyo sima bitarenze ku munsi wa mbere igenekerezo rya 21 Myandagaro 2023. Kubwiwe yabona ko bitumvikana kubona isima ingana uko yononekara mu gihe hari ibikorwa bikenera isima biriko birarangurwa mu makomine atandukanye y'iyo ntara. Muri ubwo butumwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba abandanya asaba indongozi aho ziri hose kwama zitwararika ivyo zijejwe. Buramatari wa Muramvya nyene nta kundi yagize, yarishe amafaranga y'isima yose yononekaye. Ku wa 19 Myandagaro 2023 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragize urugendo atateguje visite surprise kuri stade ya Muramvya isanzwe iriko irasanurwa. Niho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasanga hari imifuko y'isima igera ku 290 yari yatanzwe muri Nyakanga 2022 yatanguye kononekara kuko itari bwakoreshwe. Nk'uko tubikesha urubuga rwa Twitter X rw'ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, buramatari wa Muramvya akaba yaciye ategekwa kuriha imifuko y'isima yononekaye kandi yari gukoreshwa mu bikorwa vy'iterambere. Urwo rubuga nyene rukaba ruhejeje kumenyesha kuri uwa 22 Myandagaro 2023 ko buramatari yarishe mu kigega ca leta amafaranga akwiranye n'imifuko yononekaye. Umukuru w'igihugu nyene akaba ahamagarira indongozi kwama bitwararika ivyo bategerezwa. Ese iyi nkuru muyakiriye gute? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu bindi kandi womenya ko Somalia hatagihindutse uno mwaka iraba igihugu c'umunani kigize umuryango wa EAC. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC Peter Matuki avuga ko igihugu ca Somalia gikomeje gutera intambwe ishimishije iyiganisha kwinjira mu bihugu bigize EAC. Matuki akaba amenyesha ko yizeye ko uno mwaka Somalia ishobora kwinjira muri uwo muryango. Yakaba yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Arusha mu gihugu ca Tanzania ku wa 16 Myandagaro 2023. Umunyamabanga mukuru wa EAC akaba yarangije agira ati EAC yarakoze icegeranyo kijanye n'igenzura nimba Somalia yiteguye bihagije kwinjira mu muryango.
Ico cegeranyo carahawe ibihugu vyose vyo mu muryango kandi ibiganiro vyo kwemeza ico gihugu bizotangura kw'igenekerezo rya 22 Myandagaro uyu mwaka gushika ku wa gatanu Nyakanga 2023. Tubamenyeshe ko Somalia yasavye kwinjira mu muryango wa EAC kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 ariko isuzuma riraba ko ico gihugu cokwemererwa ryatanguye muri Nzero 2023. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Nyarugusu mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Tanzania, imwe mu mpunzi y'umurundi yishwe bunyamaswa. Umugabo w'imyaka 35 yariciwe ku birometero 2 uvuye kw'ikambi ya Nyarugusu mu murima wiwe w'itomati. Abo bava mu gihugu kimwe bakaba basaba igipolisi gufata abo bicanyi. Abanyatanzaniya 3 barikekwa kuba aribo bakoze ubwo bwicanyi. Uwo yishwe azwi ku izina rya Albert Minani, yaba muri zone y'11 mu nzu nimero 8/2 yo mw'ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania. Abamwishe bamwishe mw'ijoro ry'uwa gatatu ku birometero 2 uva kw'ikambi. Twagiye kuvomera akarima kacu k'itomati hafi isaha 11. Inyuma y'umwanya mutoya tuza tubona haserutse umurwi w'imiyabaga 3 y'Abatanzaniya ivuga igiswahili yitwaje amahiri n'ibipanga. Baradukubise cane. Umugabo wanje yaragerageje kugwana kugira ngo ndonke aho nca ndahunga. Uko akaba ariko umukenyezi w'uwishwe avugana ubwoba bwinshi. Arongera ko ati baciye bakikuza umugabo wanje baramucumita bamuca umutwe. Narakomye induru gushika mw'ikambi ntabaza impunzi. Tuhagarutse twasanze yamaze gupfa aryamye mu kidengeri c'amaraso. Albert Minani akaba asize abana 7 n'umupfakazi. Kuri uwu wa kane niho igipolisi cashobora gutanga uruhusha rwo gutahukana ikiziga mw'ikambi. Nukuri ntawovyemera. Twaratabaje ico gipolisi muri iryo joro nyene ariko ntaco cakoze atari ukudutuka ko tutemerewe kurima inyuma y'ikambi. Ikibaza ko uwo yishwe yari afise uruhusha rwo gusohoka ikambi n'ibindi, aho kunyaruka gukora amatohoza no gutahana ico kiziga. Uko akaba ariko izo mpunzi z'abarundi ziyamiriza. Babona ko iyo nyifato y'igipolisi yo gutabara gitevye hari ukugira uruhara muri ubwo bwicanyi no kubura ubuntu. Dusaba ko umutekano wacu wubahirizwa. Dukose umurima ku Batanzaniya tuyirime dutekanye kuko dutegerezwa kuriha amafaranga. Si kuri gusa. Uko akaba ariko bashikiriza. Basaba igipolisi kugerageza gukora amatohoza no guhana abakoze ubwo bwicanyi na cane cane ko umupfakazi w'uwishwe yababonye. Ariko izo mpunzi z'abarundi ntizifise icizere ku vyova mu matohoza yovamwo. Twokwizera gute igipolisi kimara amasaha 24 kugira ngo gitahane ikiziga kigikura ahabereye ibara? Nta kindi bazokora hatari ukwiriza. Uko akaba ariko zimwe mu mpunzi zibibona. Kubera ko uburimyi n'ubworozi bibujijwe hanze y'ikambi ya Nyarugusu, impunzi nyinshi zifise uburyo zirakota imirima ku Banyetanzaniya canke zikabakorera mu bisagara vyegereye iyo kambi, mu nyuma bakagabura umwimbu na cane cane imboga n'ibinyantete. Aho ni mu gihe ibikorwa vy'uburimyi n'ubworozi vyemewe mu gice c'Abanyekongo. Uburongozi bw'iyo kambi y'impunzi bukaba busigura ko ingingo ruhasha zafatiwe impunzi z'abarundi ata kindi zafatiwe atari ukugira ngo bitabe umugambi wo gutaha ku gushaka. Abo biraba bita ko ahubwo hari ugutahukanwa ku nguvu. Womenya ko ikambi ya Nyarugusu irimwo impunzi zirenga ibihumbi 110, harimwo abarundi barenga ibihumbi 50. Abasigaye bakaba ari Abanyekongo. Nayo mu gusozera kandi womenya ko kuva muri Nzero gushika muri Mukakaro ikibanza c'isomero co kungura ubumenyi Ideas Box cuguruwe kuri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega biciye mu mugambi ushigikiwe n'ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, kimaze kwakira abantu bashika ibihumbi 4 bagizwe ahanini n'abanyeshure. Umuyobozi wa UPG Sayumwe Silas ati abanyeshuri baratanguye kumenyera cane ico kibanza gisanzwe kinagenderwa mbere n'abigisha kugira ngo baryohore ivyigwa batanga.
uwo muyobozi akagira ko asaba ko uwo mugambi wobandanya ushigikirwa bisumbije.